Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Turi kw'igenekerezo rya 13 ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2026. Sangwa kaze muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu ndababwira ko abarwanyi ba M23 barashe indege y'igisirikare cy'u Burundi. Ndasubiramwo, abarwanyi ba M23 ndetse n'abarwanyi ba Twirwaneho baraye barashe indege y'igisirikare cy'u Burundi mu gace ka Minembwe. Ni mu mirwano ikomeye cyane irimo kubera muri Kivu y'Epfo muri teritwari ya Fizi. Iby'iyi ndege y'igisirikare cy'u Burundi yarasiwe mu Minembwe turabigaruka ko idonido muri aya makuru. Muri aya makuru yacu kandi ndababwira ko abasirikare b'u Burundi ndetse n'abasirikare ba Kongo barimo kwita kuri Songoye mu mirwano ikomeye cyane irimo kubera mu bice bitandukanye bya teritwari ya Fizi. Intare za Sarambwe zirimo kubashahura rwose. Muri kano gatondo k'igenekerezo rya 13, inkuru ikomeye cyane imaze kumenyekana iremeza ko abasirikare b'u Burundi barenga 80 ku munsi w'ejo kw'igenekerezo rya 12 baguye ku rubuga rw'intambara mu gace ka Minembwe. Ibiziga by'abarundi birimo kugaragara irya nino ku misozi. Ni nako bimeze kandi ku basirikare ba FARDC. Hari amakuru avuga yuko abarenga 110 baguye ku rubuga rw'intambara ku munsi w'ejo kw'igenekerezo rya 12. Habaye imirwano ikomeye cyane muri teritwari ya Fizi. Iby'iyi mirwano rero nibyo tugiye kugaruka ko idonido muri aya makuru. Muri aya makuru yacu kandi ndababwira ko M23 irimo kugwa mu mutego ukomeye cyane w'Abanyamerika. M23 Abanyamerika bamaze kuyitura mu mutego ukomeye wo gufungura ikibuga cy'indege cya Goma, maze intwaro za MONUSCO ndetse n'indege z'intambara zigatangira kugera mu mujyi wa Goma. Abahinga mu bya politike ndetse n'abahinyanyura ibibera mu burasirazuba bwa Kongo baravuga yuko indege z'intambara zigiye kugera mu mujyi wa Goma ndetse n'ibikoresho bya gisirikare n'imodoka zikomeye z'urugamba MONUSCO igiye kubigeza mu mujyi wa Goma, kandi ko bishobora gukoreshwa mu kurasa bano barwanyi ba M23. Ndabibutsa yuko Abanyamerika bamaze kwemerera MONUSCO ko noneho izakoresha n'intwaro zayo mu kubungabunga amahoro mu karere k'ibiyaga binini, cyane cyane mu burasirazuba bwa Kongo. MONUSCO yamaze guhabwa mandate yo kurwana. Bisiguye rero ko intambara ishobora kurota ndetse ko bino bitwaro M23 igiye kwemera ko bigera ku kibuga cy'indege bishobora kuzakoreshwa mu kurasa bano barwanyi. Muri aya makuru yacu rero ibi byose turaza kubigarukako, ariko tuze no kugaruka mu gisagara cya Uvira. Muri aya makuru yacu kandi turerekeza mu mujyi wa Uvira. Amasasu menshi cyane yaraye yumvikanye muri uyu mujyi. Byagenze gute? Aya masasu yaturutse he? Ibi byose rero ndabibafitiye muri aya makuru yacu. Niba utarakanda kuri subscribe ndagusabye ngo ubikore rwose. Kanda kuri like ndetse usangiza abandi aya makuru yacu. Sangwa kaze muri aya makuru yacu idonido. Nk'uko nabibabwiye mu mpfunyapfunyo, inkuru mbi cyane zikomeje kwiyongera mu gisirikare cy'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi bagiye kurwana muri Kongo barimo kwita kuri Songoye. Abasirikare b'u Burundi barimo kurwana muri teritwari ya Fizi rwose barimo kubona yimbwa yaboneye ku mugezi. Amakuru yizewe arimo kongeraho aremeza ko ku munsi w'ejo
mu mirwano ikomeye cyane yabereye mu Minembwe. Abasirikare b'u Burundi barenga 80 baguye ku rubuga rw'intambara. Abandi basirikare benshi cyane barakomeretse. Amakuru yizewe kandi aremeza ko M23 ndetse n'abarwanyi batwirwaneho barashe indege y'igisirikare cy'u Burundi. Hari kajugujugu y'igisirikare cy'u Burundi yari igiye gufata za kajorite mu Minembwe. Amakuru yizewe aremeza ko abarwanyi ba M23 barashe iyi ndege y'igisirikare cy'u Burundi. Ku mugoroba w'igenekerezo rya 12 hari kajugujugu yarasiwe mu Minembwe. Ni kajugujugu y'igisirikare cy'u Burundi. Biravugwa yuko yari igiye kwevakiwa umwe mu basirikare bakomeye wari warasiwe ku rubuga rw'intambara. Hari amakuru avuga yuko umukoloneli w'igisirikare cy'u Burundi yaba yarasiwe mu Minembwe. Iyi kajugujugu y'igisirikare cy'u Burundi yari igiye kumwevakiwa ngo imujyane i Bujumbura. Amasoko yanjye mu gisirikare cy'u Burundi aremeza yuko iyi ndege yarasiwe mu kirere cya Minembwe itaragera neza kuri misiyo yayo. Amakuru yizewe akavuga yuko inkomere zose nta nimwe yigeze ibasha kugera muri iyi ndege. Iyi ndege yarashwe itaragera hasi nk'uko amasoko yanjye arimo kubyemeza. Imirwano ikomeye cyane irimo kubica bigacika mu Minembwe. Uyu nguyu ubaye umunsi wa 8 ibitero bikomeye cyane birimo kwibasira agace ka Minembwe. Igisirikare cya Kongo n'igisirikare cy'u Burundi batangije ibitero bikomeye cyane bigamije kwigarurira Minembwe Centre ndetse no gufata agace ka Puwezero. Imirwano irimo kubica bigacika muri teritwari ya Fizi cyane cyane mu Minembwe. Amasoko yanjye mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko ku munsi w'ejo abasirikare b'u Burundi barenga 80 baguye ku rubuga rw'intambara. Abasirikare ba Kongo barenga 110 nabo baguye mu mirwano ikomeye cyane mu Minembwe. Biribonekeza rero ko ibyago bikomeje kwiyongera ku gisirikare cy'u Burundi kirimo kurwana muri Kongo. Nubwo ariko abarundi barimo gupfira muri Kongo, General Neva wewe akomeje kohereza abarundi muri Kongo. Hari abandi basirikare b'u Burundi barimo kugera muri Kongo ndetse amakuru akemeza yuko ngo barimo kwitegura intambara ikomeye cyane. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kuvugwa mu burasirazuba bwa Kongo, ni amasasu menshi cyane yaraye yumvikanye muri Uvira. Muri Uvira amasasu yaraye arimo kumvikana. Amakuru yizewe namaze kuronka aremeza ko abazarendo baraye barasanye n'abasirikare b'u Burundi ndetse na FARDC. Abazarendo bakozanijeho n'abasirikare b'u Burundi. Ni amasasu menshi cyane yaraye yumvikanye mu gisagara cya Uvira. Abazarendo barashe ku basirikare b'u Burundi ubwo abarundi babuzaga abazarendo gutobora za magaze z'abacuruzi muri Uvira. Habayeho ukurasana gukomeye. Abazarendo bashakaga gusahura ibicuruzwa. Abarundi ndetse na FARDC barashe ku bazarendo bababuza gutobora za butike ndetse na za magaze. Habaye ukurasana gukomeye. Amakuru yizewe aremeza ko abazarendo 4 baguye muri uku kurasana mu gihe umusirikare w'u Burundi nawe yaguye muri iyi mirwano yabereye muri Uvira. Mu yandi makuru rero akomeye cyane, intare za Sarambwe zirimo kugwa mu mutego ukomeye cyane w'Abanyamerika. Muri iyi minsi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo gushyira igitutu ku barwanyi ba M23 ngo bahagarike imirwano ndetse bave mu bice bigaruriye. Abanyamerika barimo gukorana na Tshisekedi nawe wabemereye amabuye y'agaciro ya Kongo. Ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 12 intare za Sarambwe zaguye mu mutego ukomeye cyane nk'uko abahinga mu bya politike babisigura.
Intare za Sarambwe zemeye gufungura ikibuga cy'indege cya Goma maze MONUSCO igakoresha iki kibuga cy'indege. Ibingibi bisiguye ko indege z'intambara za MONUSCO, imodoka z'urugamba ndetse n'ibindi bikoresho by'intambara byose bigiye kunyura ku kibuga cy'indege cya Goma. Kandi mwibuke yuko MONUSCO yamaze guhabwa uburenganzira bwo kurwana. MONUSCO mu minsi iri imbere ishobora kuzarasa kuri M23. Nimwibuke neza umwanzuro w'akanama k'umuryango w'abibumbye 2773. Uyu mwanzuro uvuga yuko imbaraga za gisirikare zishobora gukoreshwa mu kurasa kuri M23. Ibingibi ni nabyo Amerika irimo gushaka. Amerika yamaze kuvuga yuko MONUSCO yamaze guhabwa mandate yo kurwana. Ibingibi rero bisiguye ko zino ntwaro zigiye kunyura i Goma ndetse n'indege z'intambara. M23 yabirimo kwikururira ibyago bikomeye, yabirimo kwikururira ikishi. Zino ndege ndetse n'imodoka z'intambara nibyo bigiye kurasa M23. Ni ikosa rikomeye cyane. Bamwe baravuga yuko M23 itakabaye yemera ko iki kibuga cy'indege kinyuzwaho intwaro za MONUSCO. Ku nshuro ya mbere nyuma y'umwaka wose, indege ya mbere yaguye ku kibuga cy'indege mu mujyi wa Goma. Ni indege yari itwaye abayobozi bakomeye ba MONUSCO bari baje kuganira n'impande zirimo kurwana muri Kongo hagamijwe gushyiraho agahenge k'imirwano. Amakuru yizewe aremeza yuko intare za Sarambwe zakoranye ibiganiro bikomeye cyane n'imiryango mpuzamahanga, ndetse amakuru yizewe akemeza yuko ryaba ari itangiriro rikomeye cyane ryo gufungura ikibuga cy'indege cya Goma. Bwana Oscar Barinda uvugira M23 yavuze yuko indege za MONUSCO zigomba gukoresha iki kibuga cy'indege cya Goma. Nyuma y'umwaka ndetse n'ukwezi kurenga, indege y'umweru ifite ibirango bya MONUSCO, kajugujugu nini yari irimo abasirikare ba MONUSCO ndetse n'abategetsi bakomeye bo muri MONUSCO nibwo yasesekaye ku kibuga cy'indege mu mujyi wa Goma. Iyi ndege yari itwaye umuyobozi wa MONUSCO muri iyi minsi. Amakuru yizewe akemeza yuko babanje gusaba uburenganzira mu nyeshyamba za M23 kugira ngo Viviane Van Dopere, umuyobozi w'agateganyo wa MONUSCO, abashe kugwa kuri iki kibuga cy'indege mu mujyi wa Goma. Uyu muyobozi w'agateganyo wa MONUSCO, Madame Viviane Van Dopere, niwe muntu wa mbere ukoresheje iki kibuga cy'indege cya Goma. Amakuru yizewe kandi yerekana yuko uyu mugore ari nawe wakoresheje ikibuga cy'indege cya Goma ubwo cyamaraga gufatwa n'abarwanyi ba M23. Amakuru yizewe akemeza yuko uyu mugore yaje mu biganiro bikomeye cyane bigamije gushyiraho ingamba zo kugenzura iyubahirizwa ry'agahenge k'imirwano hagati y'impande zirimo kurwana. MONUSCO niyo igomba gucunga ibikoresho byose bizakoreshwa muri ibi bikorwa byo kugenzura agahenge k'imirwano. Bisiguye rero ko indege za MONUSCO zemerewe gukoresha iki kibuga cy'indege. Ibingibi kandi byemejwe na Bwana Oscar Barinda uvugira abarwanyi ba M23. Yavuze yuko MONUSCO yemerewe gukoresha iki kibuga cy'indege. Uyu mugore urongoye MONUSCO by'agateganyo, Madame Viviane Van Dopere, yaje kuganira n'abarwanyi ba M23 nyuma yuko avuye Kinshasa akaganira n'ubutegetsi bwa Kongo, ndetse bikaba birimo kugaragara yuko impande zombi ngo ziteguye gushyiraho agahenge k'imirwano ndetse ngo kakubahirizwa. M23 yatangaje ko mu byo baganiriye bemeranijwe ko kuva ku igenekerezo rya 18 ukwezi kwa kabiri
impande zombi zizashyiraho agahenge k'imirwano. Kuva ku igenekerezo rya 18 impande zombi zizatangira kubahiriza agahenge k'imirwano. Abamenyeshamakuru babajije Bwana Oscar Barinda niba mbere yaho imirwano ishobora gukomera. Birumvikana rwose, mbere yaho urugamba rurakomeye ndetse nta n'icyizere kigaragara yuko kano gahenge k'imirwano kazubahirizwa. Impande zombi ziryamiye amajanja kandi impande zombi zirimo kurwana, ni ukuvuga FARDC ndetse na M23, bose baragaragaza yuko imirwano igiye kubura ndetse ko intambara ikomeye aribwo igiye gutangira muri Kongo. Nyuma yaho indege ya mbere ya MONUSCO kajugujugu nini yari itwaye Madame Viviane Van Dopere yageze ku kibuga cy'indege cya Goma. Bamwe baravuga yuko iki kibuga cy'indege cya Goma cyaba kigiye gufungurwa ku mugaragaro. Abarwanyi ba M23 bo babiteye utwatsi, bavuze yuko ikibuga cy'indege kitagiye gufungurwa, ahubwo ko iki kibuga cy'indege kigiye gufungurwa ku bantu bagomba kubahiriza iyubahirizwa ry'agahenge mu burasirazuba bwa Kongo, n'abagomba kugenzura yuko aka gahenge kubahirizwa. MONUSCO rero ngo niyo izakoresha iki kibuga cy'indege kandi ni nayo izatanga ibikoresho byose. Indege z'intambara za MONUSCO, imodoka z'intambara ndetse n'ubwato byose bizanyura ku kibuga cy'indege cya Goma nk'uko Dogiteri Oscar Barinda yabyemeje. Ibikoresho ndetse n'abakozi bazagenzura iyubahirizwa ry'agahenge nibo bonyine bazakoresha iki kibuga cy'indege cya Goma. Nyuma yaho indege yari itwaye Madame Viviane Van Dopere iguye ku kibuga cy'indege cya Goma, bamwe baravuga yuko M23 yabigambaniwe. MONUSCO ngo igiye gukoresha iki kibuga cy'indege kandi ngo bishobora kuba bibi cyane kuri bano barwanyi ba General Makenga. Abarimo gutanga ibitekerezo byabo baravuga yuko MONUSCO yabigiye kugambanira M23. Abandi nabo bakavuga yuko nubwo MONUSCO izakoresha iki kibuga cy'indege, ariko kino kibuga cy'indege n'ubundi kirimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23. Umutekano wose ndetse n'ibikorwa byose by'ikibuga cy'indege birimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23. Ntabwo byakorohera MONUSCO rero gukora ibyo M23 idashaka kuri kino kibuga cy'indege cya Goma.